y'Imana abane namwe bakunzi ba B-Info News Burundi Information mu nkundiye ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba igenekerezo rya 11 ukwezi n'ukwa gatanu uno mwaka turi mu 2026 muri zino nkuru zacu zuno mugoroba canke ano makuru yacu uno mugoroba muri adutunga turaza kubabwira ibijanye n'urwandiko umuhari w'inyeshamba AFCM 23 usohoye inyuma yo kuva mu bice bari basanzwe barafashe ngaha mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Ibitwaje tubabwire runo rwandiko rw'amarira umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda bashoboye kuba bashira hanze berekana akababaro ndetse bagira n'ivyo bashinja leta zunze ubumwe za Amerika nkuko tuza kubasomera canke tuza kubabwira muri kino kiganiro cacu. Twamaze kuba tubitegura, twamaze kuba tubishira habona, ntutangwe kumviriza ano marira canke ano majambo z'inyeshamba z'u Rwanda zashoboye gushikiriza leta zunze ubumwe za Amerika ruwicishije ku bategetsi bagiye batandukanye muri kino kiganiro. Kandi turaza kurabira hamwe ibijanye n'amakuru y'ingene abasikare ba FARDC ngabo z'ubundi na Wazalendo bariko baragerageza kuja mu bice bya risanzwe birimo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aho amakuru tumaze gutohoza tumaze kumenya nuko brigade ya 233 ya Hibu yamaze kuba yerekezwa mu bice bigiye bitandukanye aho habonetse ibimodoka vyinshi byuzuye abasirikare ndetse n'ibikoresho rutura biriko birerekezwa ngaha mu bice zino nyeshamba z'u Rwanda zari hagiye muri kino kiganiro. Kandi turaza kurabira hamwe ibijanye n'amakuru agorobeje ngaha muri Kaziba avuga neza yuko abene gihugu baho boje mu mazu bakicunga bakaba makini bakitonda cyane kubera ko hariko haraboneka imirongo myinshi cyane, imirongo y'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda iri kiraduga yerekeza muri Kaziba nkuko amakuru yacu abandanya abivuga muri kino kiganiro. Kandi turaza kubabwira ibijanye nibice umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda wari kuravamwe ariko FARDC baza kwagira zino nyeshamba zitaraheza kuvayo. Mwumve yuko bariko barimuka, hariho abo FARDC yasanze bakiri mu bice batari bwabivemwe ariko bariko baritegurira kugenda. Twaje tubabwire ukungene ibintu vyagenze n'ingene vyari vyifashe muri songa ndazi kumukeneye kumenya yuko ati nyamba FARDC yarahasanze M23 vyaciye bigenda gute, bararasanye canke bararamukanije. Ibi byose ndazi mukeneye kumenya kuko murabizi ikintu abenshi mutazi, iyo abasirikare bari ku rugamba atakomandema umu aduyi araramutsa n'uwundi baba aduyi mu gihe bariko bararasana. Tutibagira neza yuko bashobora no kuramukanya mu gihe bari bataratangura imirongo y'urugamba canke ugasanga iyo imigwano itaratangura umwe ihema yuri hajya uwundi iri hajya barashobora kurahunira n'umuriro. Abazi bya gisirikare ndazi buca mu ntahura cyane mugabo bumvise ati komandema iratanguye, urugamba ruba rutanguye kwanzika. Rero ivyo FARDC na M23 bayaze muri ico gihe turaza kubabwira mwakino igandazi yuko muri benshi murindiriye kumenya uko vyaciye bigenda. Mbwa abenshi ndazi neza yuko mwibaza yuko baciye barasana muri kino kiganiro. Kandi turaza kurabira hamwe ingingo nkuru General Major Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yakoranye n'ikinyamakuru gikomeye cyane Jeune Afrique yashoboye kubazwa ibigiye bitandukanye ndetse aravyishura. Turaza kugaruka ku ngingo nkuru yashoboye kuza agenda arishuramwo. Kandi yongeye kuvuga yuko adatinya igihugu cy'u Rwanda nubwo cogerageza kwataka u Burundi, atanari igihugu cy'u Burundi kizigira kibura ingufu zo kugwanya igihugu cy'u Rwanda mu gihe kizoba cabateye. Turabiteguriye aho yagiye avuga ati u Rwanda turagwiteguriye mu gatondo saa 6 no ku mugoroba umwanya wose bwozira ndazi yuko go kwakigwa nkuko ruvyifuza. Amakuru yacu nizo nkuru tuza kuganirako, ariko imbere ya vyose mu nkundire manze ndabasaba gukora subscribe mu turabikora cenda basaba ndabaramutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana abumva no rurimi rw'ikirundi, ndavuga abari mu Burundi, abari ahagiye atandukanye Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, ahenshi muherereye muri Afrika. Tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Asia, ncamvuga abari Saudi Arabia, ari Oman, abari Kuwait, abari Qatar, abari henshi muri za Dubai muri mugenda mudukurikirana. Tutibagiye abari Canada, za Quebec, hariya za Ottawa, za Dramandaville n'ahandi henshi ndazi ko mudukurikirana muherereye henshi. Tutibagiye abari muri Burayi, abari muri Belgique, Allemagne, henshi muri abari leta zunze ubumwe za Amerika. Tabizi ko mudukurikirana ariho muherereye. Turazi n'abadukurikirana bari muri Korea y'Epfo nabo tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse.
bivana n'amasaha muriko muradukurikirana. Je nitwa Cody the Black, iyi ni BF News, kaze mwese mwahisemo kudukurikirana ibiganiro vyacu ndetse n'amakuru tugenda turabashikiza muri kino kiganiro. Mu nkundire duhere kuri no ngingo aho hari amakuru tumaze kumenya, amakuru yamaze kuja hanze avuga neza yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda inyuma yo kuva mu bice zari zarafashe zamaze kwandikira urwandiko bamwe mu bategetsi bo muri Amerika, aho bandikiye umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika bitwa Marco Rubio, zimubwira okungene zifise umubabaro wo kuva mu bice bari barafashe, ndavuga ngaha mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Mu byo banditse bavuga ati turababaje cyane no gukurwa canke n'itegeko mwatanze ryo gukurwa mu bice twari twarafashe ngaha mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, aho mbere bakomeje bagiza leta zunze ubumwe za Amerika yuko ibogamiye ku gihugu ca Kongo. Ntivyumvikana ukungene bogenda barafata ibice bigiye bitandukanye ariko bikarangira bino bice babikuwemo canke bagahabwa itegeko ribabwira ati va muri bino bice vuba bwango mutaribonera. Ibi nivyo ko rabakunyesha amazigo cy'u Rwanda, munibuke n'igihe baza mu gisagara ca Uvira kariko vyabagendeye. Ndazi neza yuko nta nyishu ya leta zunze ubumwe za Amerika turabona, ariko mu itangazo tugeze kurigabanya guhezima nuko zino nyishamba z'u Rwanda zari zifise umubabaro mwinshi, zari zibabaye kabisa, zivuga ati ni kubera ikikoma twebwe dufata ibicimo kabitwaka tugafata Uvira makatubwira muhave, none nibici twari twaragiyemwo kano kanyama tubwiye tuhave. Ngo vyerekana neza yuko leta zunze ubumwe za Amerika zifise aho zibogamiye kubijanye n'izi ntambara canke izi ntureka ziriko ziraba ku butaka bwa leta iharanira demokrasi yako, nkuko amakuru yacu abandanya abibabwira. Rero kumbure na marira ko nibarika kurira kabisa. Birababaje kubona ubuce bafata ruko barinze kumena amaraso y'abanyarwanda benshi, abana b'u Rwanda bakahonera, ibigwanisho bitari bikahonera, leta y'u Rwanda ikahahombera bikomeye. Mugabo ugaca usanga umuntu avyutsa kubwira ati vaho nyarutse. Murumva neza ko batoreka kubabara, ni ruhombo rukomeye cyane, ariko bibuke neza yuko ibi bice bari ko barifata bihagira atari mu gihugu ciwawe. Ibi ndibaza iyo bavyumviriye birashobora gutuma imitima yabirema, bakabona yuko batobabara kubera ko bimaze kumenyekana cyane, bimaze kuja habona yuko kino gihugu atari cabo. Rero je nta mubabaro nogira kubijanye n'izi nyeshamba ziko zirahavana n'ubuzo zahatakarije, kuko nabo bamaze kwicara ku mani benshi kandi bica n'abasivile mugabo bo hava abasirikare. Rero kubona ariko barahakugwa muri bino bice nta ruhombo, ahubwo abababara n'imiryango ibifise ugwaruka gwarungitswe, n'imiryango iburira ababo muri Kongo. Ariko ku rundi ruhande igihugu cy'u Rwanda cyo naco kibibiye kubera ko u Rwanda ruravyara, mu gatondo baravuka, ku mugoroba bakavuka, saa sita bakavuka, bisigura yuko u Rwanda tazigera abarubamo kubera ko wasikare beshi ngo bapfiriye muri Kongo. Jamais de la vie ntibizigera bibaho. Kandi na President Paul Kagame n'abakabarebe n'abamuganga Mubaraka bajye nyene babarungika mu gihugu ca Kongo muje kugwana mugwana inyungu ziwabo. Nta mwana wabo ndibaza muzigira mubona ku mirongo y'urugamba. Bazomika mwebwe nyene migizi bazotora igisikare cyo muri RDF nteko uteze kugenda bongere batore babandi bigira inzererezi muri Kongo no hari amusozi miremire yatwigwaneho, nababandi bo muri ditabara abari bo bagenda kubagwa, aribo baje ku macuniro babe ibitambo. Inyuma y'imisi mike nivyo bavunikiye babwire ati toka inji. Nibi bazogenda barabona ku rundi ruhande ku bice ino zino nyishima zagiye ziravamwo canke zagiye zirakugwamwo ibice bigiye bitandukanye nka brigade ya 33 y'igisirikare ca FARDC Hibu. Amakuru tumaze kumenya nuko mu masaha ya saa 10 z'umugoroba bari bamaze kugira mu buce nka za Sange, za Ruvungi na Katogota kugira ngo bashobore kwasiha cyo gukurikirana umutekano waho. Ndetse mwagiye mubona yuko bakihashika bagiye bakoresha amanama bene igihugu basanzwe ba muri ivyo bice kugira ngo babereke neza yuko bari kumwe kandi ubutagisubira inyuma, ndetse banabaremesha babwira yuko abana babo bagarutse, aba FARDC bagarutse ndetse n'abazarendo. Rero ikihari ari uko borema atakibazo na kimwe. Twabwiye kwijanye n'ibisikanya ryahabaye mu bice bigiye bitandukanye nka za Ruvungi na za Katogota, aho coalition ya FARDC hariho ibice bagiye baragiramwo, bagiye barashikamo inyeshamba z'u Rwanda zikirimwo, ariko nkuko muvyibaza yuko bo baciye barasana canke
haci haduka imigwano tugatubabwira ko atamigwano yigeze haba kubera ko babisikanije mu mahoro n'umutekano aho FARDC yabaretse barazinga ibirago baratekera intekera zabo mpaka baragenda berekezwa mu bice twagiye turababwira nka za Kamanyora n'ibindi bice bagiye gucumbikira mu zino nyeshamba za RDF canke kintu gisikare cy'u Rwanda RDF caje gufatikanya n'inyeshamba za M23 kugwanya ubutegetsi bwa no gucinyiza no kwiba amatungo y'abene igihugu mu gihugu ca Kongo nkuko amakuru yacu abandanya abizana. Rero ku makuru yacu twabwira neza yuko babaretse baratekana baratekera bongera baragenda atakurasana cyangwa gukozanya ko kwigeze kurahaba. Byari byabonetse neza yuko inyeshamba zari zasa nizamanitse amaboko kubera ko ibimaramare byari byinshi cyane mu maso y'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda aho bafata ibice mu gatondo bakabwirwa ati nimwoko nimpamvu kandi munibuke neza yuko ibi biriko biraba kuri bano basikare b'u Rwanda canke kino gisikare cy'u Rwanda kino kiroberi sigambere bibaye munibuke mu myaka irangiye ko bakurikiraniye hafi ibi byagiye muri Kongo mu mwaka wa 2012 harageze igihe zino nyeshamba nyene zigenda zirigarurira ibice muri ubu buryo ariko vyagiye kurangira n'ubundi bongeye guhabwa itegeko rivuye muri Leta Zunze za Amerika ribabwira cyane ribategeka kurekura ibice byose bamaze kwigarurira hano ku butaka bwa Kongo. Rero no munsi niko bikomeje kuba ugerageje kuraba kandi biraboneka neza yuko atagahengwe Leta Zunze za Amerika ziko ziratanga kuri zinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nkuko amakuru yacu abandanya abivuga bino babwira kujanye n'amakuru y'urugamba canke biri ku mirongo y'urugamba nuko hari amakuru avuga neza yuko ku mugoroba wuno munsi neza na neza igihe cy'isaha 12 z'umugoroba abene igihugu baba mu buce bugiye butandukanye muri Kaziba batekiwe n'ubwoba bafise ubwoba bwinshi kubera ko hamaze kuboneka yuko umutekano waho ushobora guhungabana umwanya n'umwanya nubwo tuguma tubabwira bariko barirotira mu bice mwibuke neze ko muri Kasika hiriwe imigwano kandi ikomeye cyane yanatakarijemo abasikari batari baki ku mpande zose ibi ndazi neza yuko muyikurikirana ariko aha muri Kaziba rero mu masaha y'umugoroba byangenze gute mu masaha y'umugoroba muri Kaziba amakuru twagiye turatoza ndetse n'umubare bamwe twavuganye basanzwe bari muri Kaziba batubwiye uburyo ariko barabona imirongo miremire imirongo y'abasikare benshi b'inyeshamba z'u Rwanda bariko baraduga bagana muri Kaziba nkuko amakuru yacu abivuga. Rero muri Kaziba byabonekanye cyane inyeshamba z'u Rwanda ziriko ziradugayo kandi biboneka neza yuko hariho ikindi kintu kidasanzwe coba kigamijwe gukorera gwayo n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nkuko vyagaragara mu mashusho n'abene igihugu abakongomani bavuga yuko bagiye barafata ariko nituyabona turaza kuyabasangiza kugira ngo mushobore gusangira natwe ivyo twa twabonye ku mirongo y'urugamba. Rero amakuru avuga ati none gabasha nyamba zino nyeshamba ziko ziraja muri Kaziba tuvyite karo guhunga canke n'ukundi kwiyestara kugira ngo bikunde batanguze imigwano gushasha. Ibi ni ibintu umuntu wese akwiye kwibaza ndetse umuntu wari wese dukurikirana akwiye kuvuga ati bimeze uko. Yindi nkuru twababwira nuko ku munsi wejo harasakaye inkuru ndetse natwe twarababwiye inkuru zuko umuhari wa MDP twigwaneho na Red Tabara byariko biravugwa neza cyane yuko boba bariko barinjira mu bice M23 yari yagiye iravamo ndetse je natanga impungenge yanje ndavuga ati nyamba M23 iri kirava mu buce Red Tabara na MDP twigwaneho bakinjira ntituvuge yuko M23 yarekuye ubuce yagira afata ahubwo tubyite yuko ari plan B y'ukungene bashobora gutanguza imigwano ku mirongo y'urugamba canke ari citwazo cyane motive yo kwerekana Leta Zunze za Amerika yuko zino nyeshamba zavuye mu buce zirimo kandi zitigeze zihava nko mwagi murayibona muri Uvira igihe bafashe Uvira mwarabonye rimwe kabiri gatatu ngo twahavuye kumbe atari ivyo ara makuru nuvuga yuko arayo kugira ngo bereka makungu yuko bavuye mu bice barimo kandi bakibirimo. Rero ndazi neza yuko mumaze kumenya ibijanye n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda amayeri yazo amanyanga yabo yose basanzwe bakora. Ndazi yuko abenshi twabanye mu biganiro kuva mu mwaka wa 2024 twagiye turabereka amanyanga yabo yose ndetse n'impungenge twari dufise kubijanye n'ingene baguma bakora amatunire babesha abantu bongera babesha abandi ariko tuza kubavumbura mu nyuma turabwira ati we ibintu muri ko maragira ntabwo ari byo nta kuri kubirimo namba. Rero mu kurangiza kino kiganiro cacu mu nkundire twiyagire gato kubijanye n'ikiganiro Semakungu canke Sebarundi General Major Evariste Ndayishimiye
President de la République du Burundi yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique kugerekerezo rya 30 ukwezi kwa kane uno mwaka dusanzwe turimo ni kigano kigiye hanze muri no misi ariko cari carakozwe aho bayaze ku bintu bikomakomeye ndetse yagiye aranabazwa nibi donc nibibazo bikomakomeye yagiye arishura neza cyane aho mbere yakoze ico kiganiro inyuma y'imisi mike cyane President de la République du Burundi yongeye kwizegwa n'akanama n'inama kaminuza y'umugambo CNDD-FDD abamari muri Congrès kugira ngo bamwemeze nkuzo kwitoza umwanya w'umukuru w'igihugu mu kiringo ca kabiri ca manda yiwe mu mwaka mu matora azoba mu mwaka wa 2027 mu kwezi kwa gatanu nyamba ntihenze hafi aho ndibaza kalendari iramaze kubisorwa n'igwego wigenga rujeje gutunganya amatora seni rero mu vyabajijwe yarabajije kubijanye n'ibigwanisho vyahiye muri base arrière muri quartier Musaga mu misi yeze bimwara bibonye yaranameje no kuri yaga mu kiganiro yakoranye n'abenshi makuru kuri yaga ariko muri kanya hanjije ngo tubiganire ko ahubwo igikuru nuko yabajije kubijanye n'umubano ukomeza kuba nabi hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. President General Major Evariste Ndayishimiye atajya umunwa atabwoba nabukibuke nk'umujenerale yarongeye kuvuga yuko u Rwanda rutarigera rushira ibirenge hasi rwamara ruri gutegura imigambi mibi yo gutera cyogaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Ibi nijo General Major yongeye kubwira ikinyamakuru Jeune Afrique aho mbere yagiye n'abagabisha avuga ati mu gihe cyose u Rwanda ruzi pevera kudutera cyangwa ruzi yagerageza kudutera canke ruzoshoza uwo mugambi turabiteguriye haba mu gatondo sasta ndetse no kumugoma kandi ntituzigera turi inguvu zo kwikingira ndetse tunivune munumva ku kamwe. General Major yababwiye ati ntituzobora inguvu zo gukingira igihugu cyacu mu gihe muzozi dutera kandi twongere twivune tuzikingira twongere twivune. Iyi niyo message General Major Evariste Ndayishimiye yavuze yuko uko vyogenda kose batobora inguvu zo kwivuna igihugu cy'u Rwanda. Bisigwana neza yuko bisa no ku Rwanda yarushize ngaha aravuga ati mwebwe twagwanye kuva kera turazinanye kugeza ino saha maginga yatuvugana u Rwanda nta narimwe gugera nigwo kwigira rugwa mu mutwe bano basikare b'igihugu cy'u Burundi kubera ko amateka yonyine arivuga kandi amateka arakonda. Ibi rero vyatumye mu gihugu cy'u Rwanda runwanwa rusubira kuba gwinshi amajambo yongera kuba menshi ku mugangurukana bumenyi bongera kuvuga ivyo bishakiye nkuko ndazi mwebwe musanzwe muri kugana ndazi murabizi mukurikirana n'ibinyamakuru byinshi cyane n'ubu natwe mwaduhise muri mukurikirana. Rero ibi byatumye mu Rwanda bongera gutitira bakagira ubwoba bivanye n'amajambo General Major yishuye ikinyamakuru Jeune Afrique. Kandi munibuke neza yuko kino kinyamakuru Jeune Afrique cyahirwa gukorana ikiganiro kandi na President w'igihugu cy'u Rwanda anyakubahwa President Paul Kagame baraheko gukorana ikiganiro nawe yarashoboye kubazwa ibintu bigiye nk'ibi ndazi mwaragikurikiranye nagiciye no ku rubuga rwanje mugaba atakibonye imihangane ariko reka twirabire ibi General Neva yashoboye kuba avuga. Rero u Rwanda n'ubu ruracafise ubwoba yuko rushobora gutera igihugu cy'u Burundi ugasanga rukorokeye mu manga rusange rudumbukiye mu kibanga ku ibi byaranze igihugu cy'u n'igihugu cy'u Rwanda kuko iyaba u Rwanda rubona abandi nko rubona abakongomani u Burundi ruba rwaratewe kera imbere yuko Kongo itegwa mu buryo bweruye. U Rwanda bari kwanza gutera igihugu cy'u Burundi ariko bararavye abona yuko bohahombera byinshi kandi bakabona neza yuko kugwa mu mutwe abarundi bigoye cyane. Kandi mu Burundi ntuzovuga ngo ndafashe ngo cibitoki ntuzofata ngo urafashe Kirundo murabiza amateka ya Kirundo sinosubiramo. Rero ivyo nivyo igihugu cy'u Rwanda cyatinye baragerageje kugira amatunire menshi baravuga ngo FDL ngo mu Burundi ngo mu kibira ca Nyungwe kugira ngo bikunde baronke uburyo baronke ingabo zabo muri ivyo cyo ngo baze gukingira cyangwa kugwanya ngo FDL ngo mu Burundi. Ivyo byose byarase baragerageje kuvuga yuko ngo Burundi ngo buriko burahabwa ngo amadrone menshi ngo bigwanisho vyinshi n'ibindi bigiye bitandukanye byo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose wabaye umukino wabaye swata ntibigeze upasa ibidazi yuko mukora kandi mu bizi imbere ko turusha aho mbere muri bafashwe n'ibifa mutima by'abarundi ngo Burundi ngo koberegeranye ngo bigwanisho rutura ngo ku mipaka ngo gutera ngo igihugu cy'u Rwanda. Imari kwiga aya manyanga yose u Rwanda rwagiye rwafundikanganya rugenda rwafundikanya mwibuke neza ko aya manyanga yose ataciyemwo
vyaburijwemo mu buryo kandi bukomeye cyane. Ibi rero byagiye gutuma u Rwanda rubona yuko u Burundi igihe u Rwanda rwabukaranga bo bari bibire musi y'urujoyemereye nk'uko baraba ubwo bigira nk'ubwinda yigira mwibutura, vyatumye rero u Burundi narijya mubona neza umengo barasangiye imico, hari ivyo bagiye barasanga u Rwanda rucingaho Burundi bagasanga u Burundi bwiraramiye, u Rwanda ruzana ubujambo bugasanga u Burundi bwateye full stock. Ariko natwe mudushimire, twe dukunda kuvuga, reka mvuge twe dukunda kuvuga, mudushimire cyane kubera ko murabizi neza yuko hagize kitabaye twahita tukivuga. Kandi rero umwasi iyo wamaze kumuvugira umugambi wiwe, munibuke neza ko ari cyo kigwanisho cyambere yuko uwo mugambi wo burijwemo. Biryoshe cyane mu gihe bakora operation miwe ikaza kumenyekana aribo bayikoze baramaze kugira kayisite, mugabo bakiri mu mugambi bituma bahindura umugambi, gasanga bavuye kuri plan A kugira kuri plan Z zose zamaze kwanka nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Yarabajiwe kandi kubijanye n'uruhara yo bafise kubijanye n'intambara ziko zirabera mu soko bwa Kongo, aho yababwiye yuko yagiye nk'umutabazi. Vyanye twama tubabwira gufatikanya hagati y'ibihugu, gutabarana, arivyo vyatumye FDNB ingabo z'u Burundi zija mu gihugu ca Kongo kugira ngo zishobore gukingira abakongomani ivyabo ndetse n'ivyabo ngaha mu gihugu cabo basanzwe baratewe bikomeye n'inyeshamba z'igihugu c'u Rwanda. Rero singomba kubara cyo kubabwira byinshi n'amasageze kure, ngo batumiriwe ko barataha. Uwo mugani sinzi ko ndawibuka neza, ijoro riratasha abatumiriwe ko barataha. Rero tugomba kubara cyo kubabwira byinshi, ivyo tugomba kubaragira mwiri joro nibi ngibi. Ariko dushime cyane mu bose mudahengisha kubana natwe mu biganiro makuru tubaha. Ndizera ko twongera kubana mu bindi biganiro byacu byo ku munsi w'ejo mu masaha ya gatondo. Size maze ko tuba turi kumwe. Bye bye.